Umuntu TV tubitayeho. Turabaramukije mwebwe mwese mudukurikira muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Ikaze mu kiganiro Imirindi. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe abarwanya bene Yakobo, ubwoko bw'Uhoraho bariho kandi bamyeho, abo bazogira iherezo. Noneho ni bande? Bibiliya iriko ibavuga mu mazina utotahura. Uyu munsi twaronse umutumire agiye kudufasha gutahura abo bansi ba bene Yakobo ni bande, mu mazina yabo ahari kandi azwi cyane na benshi. Mbahaye ikaze je ukibategurira kandi ukakibashikiriza ni Rukundo, umutumire ni Ubucumi Isaka. Mbahaye ikaze twese hamwe twumve kandi twige dutahure. Ku banywanyi mudukurikira mwomenya ko iki kiganiro twagiteguye kugira ngo bene Yakobo bimenye nabo bareke kwirwanya kandi bamenye n'umwansi wabo uwo ari we, babane nawe bamuzi kandi bamenye n'uburyo bwo kubana nawe. Ego reka ndabiramukirize. Aka kanya na kanya ko kugira ngo nshobore kugira icyo mvuze nkwiye kuvuga abansi b'Uhoraho bari muri Zaburi ya 83 abaribo n'igituma abo bansi bashaka guca ihanga rya Yashuruni kugira ngo ntirisubire kubihanga, bitayeko kandi babanyage n'izina Yashuruni kugira ngo iryo hanga ntibaze basubire kwitwa ihanga Yashuruni, kuvuga izina ryabo Yashuruni ntibaze basubire kuryitwa, n'igihugu kandi ntikize gisubire kuba igihugu ukundi, no kuvuga bagisanzaze bishobotse babice canke babasanzariza hirya no hino kugira ngo ntibaze basubire kuba ihanga, bitayeko kandi n'izina Yashuruni bavuga ngo ni Isirayeli ntibaze basubire kuryitwa. Abo nabo tukaba tuzi yuko ari abitwa abahutu mu rurimi rw'ikirundi, nibo bitwa abayashuruni canke abayashirani. Abo ariko bakaba barakuwe ko iryo zina ryabo bahawe n'Uhoraho kandi aribo baheburayo bukuri. Abo bahutu nibo Bibiliya yemeza ko ari abaheburayo, ariko amahanga akaba yagiriye inama ubwo bwoko kugira ngo babukure kw'iryo zina Yashuruni ntibasubire kwimenya, bitayeko kandi babasanzaze ntibasubire kuba ihanga. Nibyo uwo mwene data yashatse kugira ngo shobore kuvuga. Ubw'iryo nkabamanuye iki gitabo cya Zaburi igice cya 83 uhereye kuri 1 gushika ku 8, uce usimba usome n'akarongo ka 12. Ubw'iryo reka tujyane runo rugendo ko gusoma icyo gitabo, aho tugomba twimenyere abo bansi bakoze icyo gikorwa nuno munsi barushiriza kugikora ni bande. Abo bansi Bibiliya iri kivuga ni bande, abansi b'abaheburayo. Bw'iryo tujyane Zaburi 83 hera kuri 1 shitsa kuri 8, turasimba tuce dushika mbere no kuri 12. Haravuga ngo ahaya, kuvuga batanguje izina Mana, reka kwihorera. Ahaya, ntupfe kunuma, ntiwirengagize. Kuri 2, kuko abansi bawe bateye umuvurungano, abakwanka bavyukije umutwe.
banogangiriza inama y'ubugunge abantu bawe, bagirira inama abo wahishije. Baravuze bati nimuze tubarandure ntibabe bakiba ihanga, kugira ngo izina ry'Abayashuruni ntiribe ricibukwa ukundi. Baca bagenda kudondagura abo bansi b'Abaheburayo ni bande, kuko ngasije ndiko mvuga ko ari abansi, ni Bibiliya iriko irabivuga kuko tuvyumvise kuri 2 Zaburi 8:3 ku murongo wa 2 havuze ngo kuko abansi bawe bateye umuvurungano, abakwanka bavyokije umutwe. Rero si Isakari karavuga ngo nabansi. Hamanutse kuri 3 bavuga ngo banogangiriza inama y'ubugunge abantu bawe, no kuvuga banobangiriza bashize hamwe imitwe, bisize hamwe, bagize one world order, bagize igihugu kimwe, bagize kontra imwe yo kwiyemeza yuko bakeneye kwiba, kugunga, kugira ubugunge, bagirira ubugunge abantu buhoraho, kubagunga. Ico bariko babagunga ko naco ni icyahe, ni ga ku murongo ugira 4 babagunga iki. Baravuze bati nimuze tubarandure ntibabe bakiba ihanga, kugira ngo izina ry'Abayashuruni ntiribe iricibukwa ukundi. Ubwo nibwo bugunge, bagomba kubaka igihugu ihanga, no kuvuga ntibabe bakiba ihanga, iryo hanga bagiyitirira abo bansi, bitaye ko kandi babagunge n'Ubuyashuruni, ntibasubire kwitwa Abayashuruni ukundi. Abo bansi rero buhoraho atari Isakari kavuga ko ari abansi, ahubwo ari Bibiliya. Ni bande? Tubandanya kuri 5 Zaburi 8:3, bandanya kuri 5 gushika ku 8. Kuko babansi bahuje umutima wo kujya inama, ni wewe bashiriyeho amasezerano. Umva basezeranye, bashizeho kontra, barahuje inama, bayihurije iki uhoraho kugira ngo nawe nyine bamurandure. Kuri 6 nibo mu mahema ya Edomu n'abazungu n'Abayishumayeli. Abishumayeli n'Abarabu kandi n'Abanyamowabu, Abanyamowabu n'Abashinwa n'Abahagiri. Abahagiri n'Abarabu bo kuri Hagari muka Aburahamu wa 2, n'Abagebaru. Abagebaru n'abazungu bo kwa Esau bari kumwe na Edomu, no kuvuga n'aba Edomu n'Abamoni. Abamoni n'Abajapani, n'Abamaleki. Abamaleki n'aba Esau aribo ba Edomu, n'Abafilistia. Abafilistia n'Abatutsi, n'Ababa Itiro. Ababitiro n'abazungu, n'Abashuri. Abashuri ni muryango cyo kimwe n'Abafilistia n'Abatutsi, nabo bafatanije nabo batabaye Abaroti, no kuvuga n'abandi bifatanije nabo biyitirira batabaye Abaroti, biyitirira abo kwa Roti. Abo oye ni miryango y'Abashinwa n'Abajapani. Kuri 12 ucisimbo gasoma kuri 12 iyo nama kandi bahuje, bavuze ngo kuko bavuze bati twinyagire umugwa wa Ahaya adufashe. Ico bagomba rero nugushwiragiza ihanga rya Yashuruni, ntibasubire Yashuruni ntasubire kwitwa ihanga.
ikigira kabiri izina Yashuruni barinyage kugira ngo iryo zina ntibasubire kuryitwa n'umunsi n'umwe. Ikigira gatatu kunyaga umugwa w'Uhoraho, nukuvuga abari muri Isirayeli no munsi sibo binyagiye umugwa w'Uhoraho. Na Luka arabivuga, Luka 2:1-2:4 ngo hahawe abanyamahanga gushikaho igihe cy'abanyamahanga kizoshirira. Bisobanuka n'ubu abanyamahanga nabahe nababansi twumvise b'Uhoraho. Zaburi ariko abivuga, nukuvuga Dawudi ariko abavuga amazina yabo nayo twumvise aho hejuru. N'abazungu, n'Abarabu, bitaye ko kandi n'Abashinwa, n'Abarabu, Abazungu, Abajapani, Abazungu, Abafilisitiya aribo Batutsi, Abitiro aribo Bazungu, Abayashuri aribo Bahima, n'abifatanije nabo batabaye Abaroti. Imiryango ayo ni imiryango y'iki y'Abashinwa bavuye kuri Loti, kuko abo kwa Loti barabishe bace barabyiyitirira aba bagabo. Cyo gituma bavuga ngo batabaye aba Loti, barabatabaye nyene. Rero icyo bagomba ni ibyo bintu bitatu. Abo bantu bashwiragizwe mu mahanga ntibabe bakibihanga, abo Bahutu, abo Baheburayo. Ikigira kabiri ntibabe bacitwa Abayashurani. Ikigira gatatu kuri 12 Zaburi 8:3-12 kuko bavuze bati twinyagire umugwa wa Ahaya. Rero ibyo uko biri uno munsi nuko bakoresha uburyo bwose bwabo kunyegeza Abayashurani no kuvuga yuko Abayashurani basubiriwe n'Ubukristo. Bafata yuko Ubukristo bwasubiriye Abayashurani. Rero abo bigisha izo nyigisho zerekana yuko Ubukristo ko bwasubiriye Abayashurani bari muri uwo mugwi, naho baba batari muri uwo mugwi mugabo nabo batabaye abo kwa Loti, kuko bigisha iby'ababansi, kuko bigisha yuko iby'Abayashurani byavuyeho byaheze, basubirijwe n'Abagiriki kama n'ayandi mahanga, ariko Bibiliya atariko ibivuga. Nuko rero abo bansi si Isaka ariko arabavuga. Twumvise uwa mbere na mbere Edomu, uwa kabiri Ishumayeli, uwa gatatu Abamowabu, Abashinwa, no kubandanya nkuko muhejeje kubyumva. Kubw'ibyo rero Abahutu bareka uno munsi kwitwa Abayashurani cyangwa Abaheburayo aribo Bayashurani kubera izi nama zagizwe n'aba bansi b'Uhoraho. Ari nacyo gituma aba bansi baciye bashiraho systeme yo kwigisha ngo Abayashurani ibyabo byaraheze, batizeye ngo binjire mu Bukristo ntibazobona ijuru. Ariko barihenda. Abaheburayo bariho, bafise amasezerano, yego barasanzarijwe mu mahanga, ariko Uhoraho afise isezerano ryo kongera kubagarukana babe mu gihugu cyabo bwite. Imiryango 12, amarembo 12, ubutware 12, abo nibo bami n'abaherezi, ntibigeze basubirizwa n'umuntu n'umwe. Dani akuweho, baciye bamusubiriza Manase, uwo n'Umuyashurani. Mu ntumwa Yuda avuyemwo bamusubirije Matiyasi, uwo n'Umuyashurani. Nta Mukristo azokwigera, nta munyamahanga azokwigera asubirira Umuyashurani, naho birigo barigisha ngo Umuyashurani nacibwe ntasubire kwitwa we. Ariko uwo nyene akengerewe,
uwo nyene ari hasi, uwo niwe Uhoraho yashyize hejuru yitwa umuhutu, uwo niwe agiye kuzoganza ubwami bw'ibikoko buriko buganza, ngo buzokwakwa ivyo bikoko buherezwe abo nyene bitwa abahutu babuganze munsi y'ukuboko k'Uhoraho, kandi ngo ubwami bwabo ntaho buzokwigera bubomoka ubugira kandi ibihe bitazoshira. Biri muri Daniyeli 7 ku murongo waho wa 17 kubandanya, murabibona ubwami bw'ibikoko. Ibikoko birabyatswe, ubwo bwami buhawe abera busumba byose, nta bandi n'aba Baheburayo mu Kirundi bitwa abahutu. Kubw'ivyo abansi b'Uhoraho turabumvise ni bande, mugabo bamwe muri abo Bibiliya irerekana ko bashobora gukira kandi bazoba mu bwami bwo mu ijuru. Muga hariho abandi bo bavugwa ko batazokwigera, cyane cyane uwa mbere twumvise mu bansi, uwa mbere kuko ari we yoroganije mbere na byose, uwo ntazokwigera aba muri ubwo bwami bw'aba babantu bagiye kugira gute kwegukira ubwami bw'ibyo bikoko. Tubw'ibyo aha niho ngejeje. Abansi b'Uhoraho amazina yabo nabo Bibiliya irabavuga neza, ikaberekana ni bande. Muririrwa naho muraganira, murasangira, mugabo mu mitima yabo bama baguca, nta n'umunsi bo kwizera mbere n'ijambo rivuye muri wewe, kandi uri umucyo wabo. Mugire igihe cyiza. Shalom.